ndumiwe. Rero urabona igihe ko kiragenda nigisubira inyuma nashaka kumenya ngaha nyene nabimenye n'abantu bavyumvire kuri iki kibazo ngiye kubaza none Aisha nifuza kumenya boyfriend wawe nifuza kumenya ni ryari tuzogira umuceri nifuza kumenya ni ryari uzodukarabisha ama tubiye kama iko urabo of course yes tubimenye tunezego tutangure gupostinga Aisha umuntu wiwe nuyu tumenye ni ryari tuzogira invitation nini sasa Aisha ibitu gari Aisha tubwire Aisha please tubwire please Aisha kandi twari mu munezero nawe urabizi si ngombwa ko ucushavura kandi si ibintu bibi ni ibintu byubaka ibintu by'umunezero Icyo kintu mushizemwo tokirekera ngaho nyene soko naye gusaba muzime kamera akisi kitu cha furaha tujibie tu zimya kamera. Yes my people, Mr. Kauzi ndi hano kandi imbere ya kamera ndabaramukije ivanye naho muri meze fresh meze bien hano kandi Mr. Twitter akazina kaje kubera ko ntanga amakuru yizewe akazina nihaye akazina nahawe n'abantu bankunda kandi bankurikirana bambwiye wewe ukora nka Twitter utanga amakuru yizewe amakuru atosowe ameze neza rero bakunzi banyishu media ndabakunda sana rero ndabaramutse bivanye naho muri naho uri kurumviriza kino kiganiro umwanya wari wo wose uzagufatira phone yawe cyangwa kaza TV yawe ugaconnecta kuri YouTube gacubona Mr. Kauzi kandi nagarutse ndiko ndaguha ibintu biryoshe bitesa ameze fresh uce uvuga ati nakuramukije bwakeye mwiriwe umeze bien hama rero ndagukunda sana setu abadada mwubahwe hama ndi kumwe na Aisha imeze neza ndashima makuru y'imisi nameza kamwe ni kose nibisanzwe okay turi kumwe na Igo Popeye ni sawa ndashima umeze neza Igo Popeye hari indi zino ufise appareil jewe nzi jewe ego tubwire ka introduction kawe kose izina ryawe ryose mu mazina y'abavyeyi bamaye nitwa Jackson Igo Popeye ni Chimay batazira Legend 7 ku kigufu ishimuka mamagara Dracula the son of the devil hama ku kigufi ishimuka mamagara ati Kobe yeah. Reka rero kugira ngo ntibe Kobe gusa cenda kongera ko akantu kitwa Mr. Kobe yes uyu ni Mr. Kobe turi kumwe rero bakunzi banyishu media Mr. Kobe ni umwe mu bakinyi ba film ego ni umwe mu bakinyi ba filme dusanzwe tuzi akora ibikorwa bitandukanye n'ubu vuba murabona igikorwa ciwe ku rubuga rwa YouTube mu bandaye mukurikirana vuba cyane mabone igikorwa ciwe ca Mr. Kobe zoba bitwa Mr. Kobe muri iyo filme nyene muri iyo filme zoba nitwa Igo Popeye uko nyene Igo Popeye okay so Mr. Kobe rero ndabona wanezerewe Aisha kandi nawe nanezerewe niki kitumye munezerwa muhuye hari ikintu kiri hagati ya because umuntu w'agaciro kuri je niyo mpamvu nezerewe cyane hanyuma kubera nishimye cyane kubona ndi munsi y'igitutu ciwe kuvyo yakoze kuvyo yankoreye ndavyishimira cyane kuko ahantu hose ndiko ndagenda ni ngombwa ko nogenda ndamuririmba sana kuvyo yakoze yes kubera muribuka yuko before ari ibintu byigeze kunshikira ibintu vy'ingorane vy'ibibazo genda nkora ibidakogwa hamwe bavuga yuko Popeye yasaze kubera bya muntu twagendana bakavuga yuko warozwe ariko bavuga ati Imana siuse kandi siasumana twashiye duhura n'umugira neza mwiza ankorera akantu keza aransubiza ku murongo mwiza hamwe abantu bose bariko barambona bakambona yuko kandi uratagase mon frère rero ubu buntu bwose nubwo yankiriye rero niyo mpamvu ndamubona nkishima nkavuga ati yubahwe uratagase kabisa abadada bubahwe okay so bakunzi banyishu media Aisha uyu mugabo yavuze ariko yavugiye mu migani ni bizo gani ama uri ari jipa moya mbili ndo maana no kuze ategezwa kuvuga kubera umuntu umukoreye ikintu ciza ategezwa kukirata Popeye ibyo yavuze ari ikintu namukoreye ciza
cye cyananiranye ku bantu bose ariko nareme ndamufasha naramuvuye arakira icyo gituma rero yanse kubivuga ko yereka abasinda gitomore ego nini kwa nishawaza Aisha ni mpatiana ure naramuvuye arakira nicyo gituma rero ategeza kuvuga icyo kintu manake weye ungari unatunza ano ni novuga base mukayi narabiyevye ariko rero urumva niyo namuvuye rero kandi Aisha uri umwana mwiza kubera urazi naho wabihevye ndibuka narigeze kukugobera umunsi umwe ukasema kuze kubera ari wewe reka mfe kumuvura uyu muntu naragize ikiza igo ndakubwije ukuri si abantu bose bakoze ibintu byo kuvura cyangwa b'abapfumu cyangwa b'abarozi bafise umutima nk'uwayo Aisha afise umutima wiwe uri different n'uwabandi niyo mpamvu nkunda kuvuga kenshi reka uyu muntu yubahwe kuvyo yakoze kuvyo yagize ndavyishimira sana rero ntihajya gusa nararonka ikintu cy'agaciro iyo nomuha icy'agaciro kirenze kuvyo yankoreye kubera urashobora umuhaye yasubije agateka kanje aho kari kameze yaragasubije kugihe yaragasubije vrema niyo mpamvu nishima cyane kubona ndiko ndagenda mu gitutu ciwe niyo mpamvu nifuza yuko nogenda ndamuririmba ahantu hose ariko araja urabona Aisha kandi Ego Pope uri umuntu umwe mu bantu bashoboye gushingira intahe bino bintu je ndashinga intahe kubera nzi yuko kuvyo akora kuvyagira akora ivy'agaciro rero bavuga ati reka tumutere impundu abarundi bose bamumenye urumva ubwa mbere hari abantu badukurikirana bibaza yuko bino bintu ari ububeshe bibaza yuko ibi bintu abantu bose bakora kurikirana ibi bintu bamenye yuko atari umukino atari blague uyu mukobwa mubona ngaha arubashwe kuvyo yakoze nibaza namwebwe marabibonye mama wanje yaramuririye niyo mpamvu yakoze ibintu vy'agaciro ndamenyekana ubu meze bien atangorane ata kintu kuriko kiransumbuwa cyane niyo mpamvu ndamubwira ati uyu muntu mumureka rengane yubahwe kabisa Aisha unajisikia hayo kwa kusifia hivi sifa zote no kuze urazi mu mwanya umwe Aisha nshatse ndanezerwa ariko rero urumva umuntu avuze kuranezerwa sinshaka kintu no musaba sinshaka ikindi azoma izo gusa gushima birahagije suko bora je sinamuvuye kubera andihe oya namuvuye kubera ave mabujya bubabare yarafise ariko je waransavye amahe bivo kubera ibintu nakoresheje kuze urabizi niyo nomba franga sema tuambie Pope tuambie je nukuri kwimana oya tubwize ukuri franga si kije yankoreye ku buntu kuko mama wanje numvise yuko bafitaniye amateka barazinanye muvyi wabo nyene ego rero niyo mpamvu yankoreye ko nk'umucuti basi niko bata usutwa nambie uyo muzinanye gute nambie uzereka usutwa nipe umbea umbea sio leo umbea kesho wanakuishuye umbea sio leo umbea kesho Aisha na hisi kama umenisikia hapo sawa we ni imetumbea wako najewe ngira ndamushimire kubona ni bantu bake nakoreye iciza ariko nibagaruke kunshimira ariko numva nezere kora uyu Ego Pope anamwa kubitia zarani ego avuze mu basije ndabivuge kira muntu wese amenye iciza Aisha yankoreye ego ndamushimiye cyane ariko before sinkibikoramwo narahevye umufashe ariko je ndafite akabazo gato yanifuza kukubaza ego kuko yaramvuye kandi yarangiriye neza rero ubu turamaze kuba nka mushiki na gisaje rero urabona igihe ko kiragenda nigisubira inyuma nashaka kumenya ngaha nyene nabimenye n'abantu bavyumvire kuri iki kibazo ngiye kubaza none Aisha nifuza kumenya boyfriend wawe nifuza kumenya ni gari tuzogiye umuceri nifuza kumenya ni gari uzodukarabisha ama tubiye kama iko urabona of course yes tubimenye tunezego tutangure gupostinga Aisha umuntu wiwe nuyu tumenye ni gari tuzogiye invitation nini sasa Aisha
Ibitugana. Aisha tubwire. Aisha please tubwire please. Aisha kandi twari mu munezero. Twari mu munezero nawe urabizi si ngombwa ko uca ushavura. Kandi si ibintu bibi n'ibintu byubaka ibintu by'umunezero. icyo kintu mushizemwo tokirekera ngaho nyene soko naye gusaba muzime kamera Akisi kitu cha furaha tujibie tu. Zimya kamera. Bobo ngo zimya kamera ariko gusa cyari ikintu cy'umunezero. Navuze zimya kamera basi na kindi gisigaye. Zimya basi kamera Bobo. Ndumiwe.